amahoro y'Imana abane namwe ubugira kandi bakunzi ba televiziyo Baho TV International dushimiye Imana data wa twese tugiriye neza asuye kuduha akanya ko kubana namwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana n'ubuntu tugiriwe n'Imana kurundi rugezo n'ubuntu tugiriwe na Yesu turi mu bihe bidasanzwe byo gusangira namwe amajambo y'Imana kandi turashima Imana kurikira duha gusozera uyu mwaka mu mahoro n'ubuntu bugeretse hejuru y'ubundi buntu turiko turegereza kuzoja mu gihe cyo gusozera umwaka kuzokora veye turabatumira muri veye izoba tariki 31 mwijoro rishira ubuca gitariki imwe mu mwaka wa 2025 aho urutangure kubyitegurira utangiye gutumira inshuti yawe aho tuzoba turi ngaha muri Repentance ku Musaga. Imana ibahezagire cyane turabakangurira mwe mutarakora sabone cyangwa subscribe muyikore mugire share mushobore kushikana ubutumwa bwiza kure. Imana ibagire neza muri kumwe na Pastor Olivier Dusabe musanzwe mubana mu biganiro bitandukanye bica hano kuri televiziyo. Reka dusenge hanyuma dusangira ijambo ry'Imana. Turaza gusangira igice kigira kabiri kijanye n'amabohero. Mana mwizina rya Yesu turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye imbabazi zawe, uri umwizigirwa, uri umunyakuri, uri umunyabuntu, uri mutanga bugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Mana girira neza abantu bari barumviriza iyi message ubahezagire mu izina rya Yesu. Amen. Duhere ku bibohero rimwe twari twavuganye ko ariko twarivuganye akanya gatoya. Dusome mu gitabo kitangurira 41 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Tugiye kuvugana kuri no hero ry'indoto, ni wero rigira gatatu ku mabohero twari twavuganye. Iri jambo ry'Imana ravuga ngo maze mu nyuma zayo haca hamera iyindi mihuruhumbi ndwi ibihumbirane yumishijwe n'umuyaga uvuye iburasirazuba. Iyo mihuruhumbi ibihumbirane iyongobeza ya mihuruhumbi itunungutse itengenge yuko ari ndwi, nuko Farao aribambura amenya ko ari inzozi. Ukihagarika umutima tuma guhamagaza abanyamareba bose bo muri Egiputa n'abanyabwenge baho bose. Farao abarotorera inzozi ziwe ariko ntiyagira ushobora kuzimusobanurira. Aya makuru atubwiye kuri Farao ingene yarose inzozi. Nashaka ndakubwire ko inzozi zose ugira nukwiye kuzinegrija. Indoto zose ubona nukwiye kuzifata ibisanzwe, zirafise ico zivuze mu isi imwe. Ni warota indoto ntuzisobanukiwe cyangwa uzitahure, zandike. Bibiliya iravuga ngo Yesu yabwiye Yohana musanga mu kizinga cya Patimo, aramubwira ngo icubona ucandike ukirungikira amashengero yo muri Aziya. Icubona ucandike, inzozi ubona ntuzitahure, zandike. Naho wazitahuye zikaba zitaraba, zandike. Hari igihe Imana ikubwira ngo ibyo ubonye ubimatanisha ishashara, n'igihe ukubwira ngo ibyo ubonye ntubimatanisha ishashara. Turabona abantu babiri, umugabo yitwa Daniel n'umugabo yitwa Yohana, bose babonye ibintu bikomeye. Daniel yabonye bizoba, Imana iramubwira ngo ivyo ubonye bizobaheza igihe kirekire, bishire muri nibate bimatanisha ishashara kuko azobaheza igihe kinini. Ariko Yohana Imana yamubwiye ngo ivyo ubonye ntubimatanisha ishashara kuko igihe kiri hafi. Imana ishobora kukubwira ivy'igihe ca vuba biciye mu nzozi, ikakubwira n'ivyo mu gihe caheze cyangwa mu gihe kizoza. Rero ukwiye gufata ibintu ubonye, niba utanabisobanukiwe ukabisengera. Niba ubisengeye n'ubitahure, bibwira abakozi b'Imana bakwegereye ubona ko bagusumvye ubumenyi. Ubumenyi ntabwo bungana mu vy'imwemo. Iki gihe Bibiliya tubwira ngo umufarao arota inzozi zimunanira gusobanura, ngo abona inka ndwi zivyibushe zimeze neza zari zibereye ijisho. Agize gutya kandi ngo abona inka izindi ndwi zonze cyane z'umwaku ngo zimira za zindi zari zivyibushe. Nkunze kubwira ikintu abantu, hari igihe umuntu ashobora kubona inzozi ukabona inka ngo ndabonye abadayimoni. Nibyo birashoboka ukaba ubonye abadayimoni, ariko hari n'ikindi gihe ubona izo nka atari abadayimoni, ari ubutumwa Imana bwiza. Amen. Hari n'igihe abantu bavuga ngo mbonye ngo umugwayi ngo agwaye ngo yambaye ikanzu ngo yera, ngo Imana imbwiye message ko agiye gupfa.
ntabwo bisobanura ko agiye gupfa. Birashoboka ko ashobora kuba agiye gupfa cyangwa ikaba ari message ikubwira ko agiye gukira. Ni ibintu bibiri ukwiriye kuvyumva kandi ukabitaho. Nukwiye gufata ikintu cyose ubonye cyose gucugereza kuri Satani. Navyumva hariyo ibintu bimwe turota, ari ibintu bimwe tubona kandi ari message ivuye ku Mana. Kigihe rero Farawo yabonye inka mu buryo bubiri. Bumwe bwari bwiza, abona inka zivyibushe. Nyuma ngo abona izindi nka zonze. Zose zari inka ariko itandukaniro ryazo nirya. Nuko zimwe zariye izindi. Izonze zariye izivyibushe. Inzozi ni igikorwa kimwe, ni ikintu kimwe Imana icamwe mu kutugendera, mu kutugirira neza, mu kuvugana natwe, kandi ni naco gikorwa Satani acamwo kugira ngo yice ubuzima bw'abantu. Bibiliya iravuga mu gitabo c'Imigani ngo Imana ikunda imuhera mu nzozi, imuhera mu itiro. Imana ivuganira nawe mu nzozi. Niyo Satani agiye kwica ubuzima bwawe, aguterera mu ndoto, aguterera mu byo warose, aguterera mu byo mu buryo bw'inzozi usinziriye. Shaka tuvugane ku bintu by'indoto abantu bagira. Izi ndoto, izi zozi, bene izi ni wazibona, uzoca ufata umwanya wo gusenga. Niba uri umukobwa cyangwa uri umusore cyangwa uri umumama cyangwa uri umupapa ukarota uri kurasambana, uri kurakora rapport sexuelle, uko wobirota kose umenye ko hari ico bivuze. Nimba uri umusore, hari umwuka kuri wo kurondera ukubuza kugira ubukwe, ukubuza kubaka, kuko mwisi y'imwemu ufise uwundi mugore. Iyo ugiye gukora mariage muzoba mugize divorce, muzoba mutandukanye, ategerezwa kugwana intambara zose kugira ngo yice. Nimba ugiye kuresha umukobwa bigapfa, biganapfa wahejeje gukwa byaheze, kuko abo badayimoni bari nyuma yawe bagusambanya buri joro, nibo bafuhira mariage yawe, nibo bapfuhira urugo rwawe. Kuye guca ufata umwanya wo gusenga. Nimba bikubako cyane ugasenga, hari n'igihe umuntu asenga bikanga ko izo nzozi zihagarara, egera abakozi b'Imana bagusumbya amavuta arasumbana. Kuko reka nababwire, ushobora no kuja ku mukozi w'Imana runaka akagusengera n'ibigenda amavuta ya délivrance, afise amavuta yo gusengera ibindi, ariko amavuta ya délivrance ntayafise. Afise ingabire yo kwigisha, afise ingabire yindi, ariko iyo ngabire ntayafise. Fata umwanya rero wo kwiyambura ico kintu, wegera umukozi w'Imana, wegera wasigiwe ivyo bintu. Haleluya. Kwiriye gufata umwanya wo gusenga ukabisambura. Isonzeshe, fata umwanya wo gusenga wiherereye, nubona bibandanije wegera abakozi b'Imana. Misiyo ya Yohana ni yari yo gusengera ibimuga n'impumyi. Misiyo ya Yohana yari yo kubwira abantu ko umucunguzi agiye kuza, yari yo guteguza abantu ko Mesiya agiye kuza. Yaje babwira ngo sindi Mesiya, ariko jewe ndijwi yusemera mu butayu ngo nimutegure inzira y'Imana. Hari umuntu yombwira ibimuga Yohana yakijije. Yarafise misiyo yo kwigisha abantu no kubaprepara. Abantu rero bahamagara ibintu bitandukanye, arababwira ngo je, baragira bamubaza ngo tubwire urinde, ngo tuje kubwira abadutumye, uri Mose, urinde? Agateka sindi uwo, sindi Mesiya, ariko jewe ndijwi ryurangurura mu butayu, ndijwi ryurangurura mu bugaragwa ngo mutegure inzira y'Imana. Nimutegure inzira y'Uhoraho, nimutegure inzira y'ugiye kuza inyuma yanje. Nguyo ntibimbere yuko mvundura n'utugozi tw'ibirato vyiwe. Imisiyo yari iyo. Gituma abantu kenshi kigiye bakora ibintu nabi, ntibazi ico bahamagariwe, ntibazi umuhamagaro wabo. Ushaka gusanga umuntu akabaza niyo kuri kwacuruza, uja gusenga, ukora ibikorwa by'Imana, wewe wahamagara kudandaza cyangwa wahamagariwe kuja kuvuga ubutumwa bwiza. Akavuga ngo nanje navyo nzi. Ugasanga bayo atazi ico Imana yamuhamagariye. Rero egera abakozi b'Imana basige gusambura. Nimburoti izo nzozi uri umukobwa, umenye ngo gukora ubukwe biragoye. Nimburoti izo nzozi uri umumama, witege ku rugo rwawe ruri ahantu habi, Shetani abasha kurusambura. N'abadayimoni bo kudivorsa bashaka gusambura urugo rwawe, bashaka gusambura ubucuti ufitaniye n'umugabo wawe. Nimba uri umugabo bibona, umenye ngo ivyo bintu hari ico bikora mu isi y'imwe. Imana rero kumfashirize usambure uyo mwuka.
umwuka. Hari igihe abantu benshi barota bariko baraguruka, kenshi banavuga ngo uyu umuntu arose ariko araguruka ngo bariko arakura. None ko ufise imyaka 20, ufise imyaka 30, ufise imyaka 50, guturota uri kuraguruka uva ku musozi ugurukira ku wundi, umenye ngo harimo igitero, harimo ipepu, harimo daimoni iri kirangiriza ubuzima bwawe, ukwiye kuyisambura. Kigira gatatu, inzozi zo kurota uri kwishure. Nimba urota uri kwishure, warahejeje kaminuza, warahejeje imanite, mugabo ukarota wasubiye kwishure, ukarota wasubiye muri primaire, ukarota wasubiye muri secondaire, kandi uri mu kazi, umenye ngo numwuka wo kugusubiza inyuma, kugusubiza hasi, ni umwuka wo kugusubiza inyuma mu iterambere. Ivyo ukora bitera biyonga, ukoze projet ntuyishikeko bivanye n'izo nzozi zishuri. Ubuzima bwawe bwose n'ubw'ishuri. Nagenda batangariza gato ndababwira ubuzima bw'umunyeshure. Umunyeshure nta liberté, nta mwidegemvyo, nta kwisha no kwizana. Oya, ishure iyo umuntu ari kwishure ntaje icyo ashaka, ntaje ahagombye, kuko ari mu buzima bwugaranye. Satani rero yagucize muri ubwo buzima bw'ishure, ukwiye kubusohokamwo. Ugasanga umuntu arose yambaye kaki zimwe zo muri primaire kandi ari mu myaka 60. Imana y'ijuru kumfashirize iyo daimoni izi kurota uri kwishure isambuke. Ukarota uri kwishure ubundi urakora ikibazo ugakora, ariko wagera kuri pro ya nyuma kugira ngo wandike inyishu ukayibura mu mutwe, cyangwa ugakora ugaheza kandi ukona ko bitoye, ariko wagera ko babaha amanota yawe akabura, urupapuro rwawe rukabura, kandi wararomese ikibazo wakoze waragitanze, ariko ntubone urupapuro rw'uko wahejeje. Cyangwa ukarota wagiye gutora diplome, abandi bose bakaba ama diplome, ariko washikirwa diplome yawe bakayibura. Ukwiriye kwiyambura izo nzozi zizo ndoto zo kurota uri kwishure, ziyambure, zikunkumure. Ni kintu kibi cyane. Niyo mpamvu mu buzima bwawe wa muri kuratakaza ibintu ukabirondera ukabibura, ugasanga ufise umwuka wo kwibagira. Ushize ikintu hajya ntusubira kucibuka, ushize ikindi hajya ntusubira kucibuka, ubaye ubuzima bwo kwibagira igihe cyose. Kwiyambura iyo daimoni, ugafata umwanya wo gusenga no gusengerwa. Bibiliya iravuga ngo Mose yabwiye abantu bari mu bugaragwa, arababwira ngo Imana izobahagurukiriza umuhanuzi ameze nkanje ava muri mwebwe. Ukiye kurondera umukozi w'Imana afisi yerekwa, afisi yishurirwa yo gushobora kumenya ikibazo cyawe, yo gushobora kumenya ingorane yawe, akayisambura yayimenye. Iyo umuganga avura ingwara yayimenye, ingwara ibifise ibice 50 byo gukira. Ariko iyo akuvura atazi ingwara, bamwe baje kwivuza kwa magendu, umuntu akivuza atipimishije, upfa kunywa imiti n'igihe unwirenze ukanwikwica cyangwa ukanwa mike, kuko ntabwo wagiye kwa muganga ngo unywe imiti yakwandikiye. Iyo ugiye ku mukozi w'Imana akakubwira ati Imana imbyiye ibi nibi bifata umwanya wo gusenga gutya, orient isengesho gutya, ivyo bintu bigira ubushobozi, ivyo bintu bigira imbaraga. Kurota imbwa zikwirukako, cyo none nakivuze, numwuka w'ubusambanyi. Karoti ubona uri nyuma yawe hari imbwa, kukikujwe n'ibibwa bindi bikwiruka ko nduri umugenzi wabyo, numwuka w'ubusambanyi. Shaka kuri muri uwo mwuka w'ubusambanyi, cyangwa ukaba umwuka w'ubusambanyi utarakuzako, ariko ari plus satanique, ari amapla y'aba daimoni yo kukugusha mu vyaha. Kuri gufata umwanya wo gusenga. Kurota iginyama, nagenda batangariza ko kurota igihe cyose urose uri kurajya uri mu nzozi si ikintu ciza, ni ikintu kibi, ukwiye kuciyambura. Kurota uriko utwarwa n'uruzi ni ikintu kibi, ni daimoni mbi yo gutwaga umugisha n'amageragezwa n'intambara. Ukwiye gusenga Imana ukiyambura ico kintu. Kindi abantu benshi bakunze kurota, benshi gitigiri kinini, kurota uri ruguri wanyu. Karota uri ruguri wanyu, kaborota uri aho wakuriye, uri mu misozi wakuriyemwo, karota uri mu buzima bwa kera wakuriyemo. Ukwiriye kubwiyambura, ukwiriye kuvavanura nabwo, kwifata umwanya wo gusenga no gusengerwa. Kindi kurota wakoze mariage. Yirose wakoze mariage,
rimwe bishobora kuba ari vyiza akaba ari mariage ugomba gukora niba uri umukobwa cyangwa umusore, ariko ishobora kuba ari pepu yakoze mariage nawe mwijoro mu nzozi. Rondera kugira ubukwe wapi wewe gusuguma birota mu nzozi gusa, ako kubibamwe mu buryo bufadika ntibishoboka. Tuje kuri bohero rijanye no kwisambanya. Kwisambanya ni bohero ribi, ni bohero rifise ibibazo byinshi, bifise ingaruka nyinshi. Nimba ba muri iki kintu cyo kwisambanya, abantu benshi iki kintu carababoshe, abakobwa carababoshe, abagabo carababoshe, abasore carababoshe, abana carababoshe, abo mu misozi carababoshe, abo mu gisagara carababoshe. Abantu benshi aboshwe ni daimon, abagabo bubatse ingo aba muri iki kintu cyo kwisambanya. Kuri kwiyambura ico kintu. Imana ikumfashirize, Imana ikwigirire neza. Ibohero ryo kuzerera, hari abantu babaye ubuzima bwo kuzerera bw'inzererezi, nta haragama, nta namara kabiri, nta nukora amezi 3, hano umaze ukwezi kumwe wakomesheje, aho ubwandi wamarindwi imwe bakakwirukana, ukagura ugakora amakosa, ukamenagura ibintu, ugahomvya, bakabara kwirukanya. Iri bohero rero riva kuki? Rimwe na rimwe ari gihe riva ku kutumvira Imana, abantu batumviye Imana, abantu bakoze iby'Imana yanka, rikongera rikava ku byo abantu babatuyeko. Ugasanga umuvyeyi wawe akuvyara canke inyokuru wawe canke inyogosenge canke undi muntu wafi yawe yarakwatuyeko ico kintu, ukwiriye kuciyambura, ukwiriye kwikunkumura, ukwiye kuvavanura naco, ukaba icyaremwe gishasha. Uwakubwiye ngo uzopfuzerera bikubaka kubako, ugasanga n'abantu bamara kabiri, ho bantu ukora, ho bantu baye naho upanze no hamara kabiri, uri mu buzima bwo kwimuka naho mara kabiri. Mana rero kumfashirize, Imana ikugirire neza. Ngo uwarabaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari, aramwishura ati ndabizi nari umwungere wa murumunanje. Nawe aramubaza ati cuku wakoze ico niki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rikorera nakambira kwisi, wewe none ubaye ikivume, ugerewe kuyerera kure yaho hantu hasamitse, akanwa kaho kwakira amaraso ya murumuna. Kuboko kwawe kwavishije kuvubu ni wari misi nizogico ikumerera, uzogenda uraraguza uri nyererezi mwisi. Ikintu c'ubwicanyi, nimba warashesha amaraso ukabutegera ko zibana gukorerwe deliverance, umenye ngo uri mu mwuka w'ubuzererezi. Uzoja mu kazi bakagukuremwo, waronse akazi keza, waronse promotion, bakumanure bagusubiza inyuma, usubire kandi kuzerera, usubire mwibarabara kuko uri umwicanyi, uri kamaraso ya murumunawe. Ere kujya muntu wishe ni murumunawe. Nimba warakoroye inda, umenye yuko uri umwicanyi. Nimba ari cyaha uburyo bwose wagikozemo cyo kwica, kawara niza umuntu, kawara hereye umuntu bakamwica, umenye ngo uri inzererezi, uzopfuzerera, uzofata amahoro uronse kugeza wihanye, kugeza uciye bugufi imbere y'Imana ukemera kuri umunyabyaha. Kujya muri Imana avuga ngo ibyaha byanyu naho byo tukura tukutuku izovyeza bimere nk'intama y'umweru. Wa mukobwa wakoroye inda ukanyuza umunwa mwivu, bango nawe onye naco umva sawa, umenye ko ajya amaraso azotuma ubuzima bwawe ataho bushika, azotuma atakintu na kimwe ukora ko kigende, azotuma atakimukora gicemo, ukuri kuvumo ukuzerera. Hindukira bicitwa uyu munsi wegera abakozi b'Imana, usaba imbabazi. Nimba warakoroye inda, ufata umwana ukamukura ukamuta muri toilette, abandi birirwa ku mapirire, birirwa baniga abana. Umva umwana w'umukobwa kurakora bizokungaruka mu buzima bwawe, bizokuza ingaruka mu gira imbere, uzoma isi anye kwimbura, udandaze ihombe, kintu cyose ukoze canke gucamwo kubera umuvumo w'ubwicanyi. Imana imivumo ibiri ndamubwira ngo umuvumo wa mbere uzozerera, uzoba inzererezi, uzogenda uraraguza nta uzomara kabiri. Kigira kabiri uzora imisi ntizimbura, ntibyasaba kurinda imike abantu bararima bakimbura. Ariko uyu munsi kugira ngo umuntu yimbura ikintu kubanza kugihenda umuvumo wavuye ku bwicanyi. Amaraso aseseka mu gihugu agenda azana ingaruka. Nimwabone igihugu giseseka mu amaraso, mumenye ngo hari icago kiriko kiraza muri kazoza. Ukwiriye kumenya icyo ukwiriye gukora, ukwiriye kumenya ko wakoze icyaha, ukegera abakozi b'Imana bakagusengera. Kuzerera mbari ikintu kibabaje, nukuba uri ntaho ufatwa, uri ntaho
naho mbaye iki kintu cyo kuzerera ni ikintu giteye ubwoba. Umuntu ashobora kubaka inzu yiwe ntayibemwo, Satani akamuzerereza akamuhindura inzererezi, kandi uri mu nzu yawe. Vavanura n'ico kintu, vavanura n'ico caha, vavanura n'iyo daimoni, vavanura n'uyo mwuka, wimatanye n'ubuzima bushasha, wimatanye n'ubugingo bushasha, wimatanye n'abakozi b'Imana bagusengere. Nagomba mvuge iri bohero rigira gatandatu, ibohero rivuye ku kudatangira Imana. Iyo tuvuze gutangira Imana, hari igihe abantu benshi bavyumva nkaho umenga tuko turababwira ngo bazane abapasiteri birire, bazane amashikanwa abapasiteri birire, ariko nagenda kubwire kudatangira Imana n'umuvumo. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cha Maraki ngo wa muvumo murawuvumwe kuko mwangunze bigira 10 n'amashikanwa. Wivyo mukora byose mubicira mu mufuko utobose. Uradandaza niwunguka kubera kudatangira Imana. Uradandaza ntaco shikako kubera ko uri mu muvumo kudatangira Imana. Ivyo uronse uramira, umushahara uramira. Wari wavuga nyine Imana ngo Mana ni w'amakazi, nzoguha umushahara wa mbere, bizogenda gutya, nzofasha boro, nzotanga gutya, ariko ivyo uronse byose uramira buri kwezi. Umenye ngo uri kurakwega umuvumo mu buzima bwawe. Iyambure ico kintu. Niba ari ikintu kigoye abantu barashobora gukora ibindi bikorwa, ariko bageze gutangira Imana ikigira 10 wapi byarabananiye. Kasanga ashobora gutanga miliyoni 5 mu rushengero, arashobora gutanga miliyoni 10 mu rushengero, mugabo NDCM byaramunaniye, ntavyashoboye. Kwiriye kwiyambura iyo daimon, kwiriye kwiyambura uwo mwuka gudatanga. Birivuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Abantu bakeneye guma baronka gusa, ariko guhimana ari ivyawe akabaho n'Imana. Kigira 10 n'Imana, umugisha gudatangira Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wa muvumo murawuvumwe, wereye muri Maraki 3 ku murongo w'indwi kugeza 11. Biravuga ngo muzane mu bubiko ikigira 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ntibure mw'ivyo kurya. Enda ni mubingeragereshe. Kini cyo cyonyine Imana yemeye ko tubigerageresha. Enda ni mubingeragereshe, murabe ko nazo bacuncuburira umugisha mukabura naho mukwiza. Abantu ko baranyumviriza kutuntu duto birakorera gutanga ikigira 10, ariko gutanga ku mafaranga menshi birakugora. Hari nabandi byohera gutanga ikigira 10 ku mafaranga menshi, aronse 100,000 mu miliyoni, ariko aronse 10,000, aronse 5,000, kasanga aramunani. Vuga ngo mumfatire utwo tubwebwe tutunyonyera twonona imizabibu. Hari utuntu tugena twonona ubuzima bwawe tuma udahezagirwa. Ukwiye kwiyambura utwo tuntu, utange kuri binini, utange no kuri bike. Imana rero igushoboze, Imana ikumfashirize. Tuvugane kuri ribohero rindi rigira indwi, ibohero ryo gusenga ibigirwamana. Imana nimba ari ikintu kiyibabaza, nimba ari ikintu ifuhira n'abantu basenga ibigirwamana. Icyatumye Imana ikora abami muki wabo basenga ibigirwamana, iramubwira ngo kugira ngo ndaguhindure ubwoko, va mu muryango w'iwanyu, uve mu nzu yaso, uje mu gihugu nzokwereka. Kwatera basenga ibigirwamana, ariko Abrahamu Imana imubwira ngo vayo. Nimba iwanyu basenga ibigirwamana, nimba iwanyu basenga amashusho, nimba iwanyu basenga izindi mana, ukwiriye kuziyambura n'umuvumo kuri wewe no kuri generation zizokurikira. Kuja gusenga ibigirwamana, kuja kubapfumu. Iyo ugiye kubapfumu, ugiye guhamagara imizimu, ugiye guhamagara abapfuye, ugiye abo bantu bo wagize Imana. Birivuga mu gitabo cyo kuvayo gice gitabo cya Yosuwa, haravuga ngo nkuko ibyiza byose ora Imana yanyu yabasezeraniye byashitse, uko nikazobashitsa k'ibyago byose yababuriye kugezaho azobaherengeteza mugashira muri iki gihugu ciza mwahawe nuhora Imana yanyu. Nimwaca mwisezerano giye basezeraniye mukaja gusaba izindi mana mukazunamira, urakebwora buzoca bubaziringira muranduke bidatevye, mushire mu gihugu ciza yabahaye. Numbwira mufise ibingana gute, ni waja kubapfumu kaja kuzindi mana, ibyawe bizokuyongana uri kurareba, ibyawe bizoshira uri kurareba. Ufise akarubaga gigwamana bagwaye ugendana, ufise akantu upfungira kushira muri portemone, ugasanga umupfumu yarakubeshe gututunwe dutumusinzira, wanguha usinzira kubera Imana. Wiyambure iyo pepu, wiyambure igibohero ryo gusenga ibigirwamana. Imana yabwira Abisirayeli, yabwira ngo nkuko ibyiza byose ora Imana yanyu yabasezeraniye byashitse, uko niko razo bashitsa ko ibyo vyago byose yababuriye kugeza hazo baherengetereza. Ubu uri kwarondera guherengetezwa umugisha. Imana yavuze ngo nimwamva ko mugayoze ibigirwamana, nzoca mfata mu gishingo ca wa mugisha ndabasuke ku muvumo muherengetere mu gihugu ciza nabahaye.
ugasanga umuryango urahonye wose ariko bivuye kuri basogokuru ibyo babayemo. Biravuga ngo igitabo cya gucura intimba 5:7 ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho ngo natwe twasubiye kuri gatatu. Nimba uri kurasega igigwa umenye uri kwegera akarambaraye abana bawe, kura kwegera kaga abuzukuru n'abuzukuruza bawe. Imana ari kugirira neza, Imana igushoboze, Imana ikwambura uwo mwambaro upfuye, Imana ikwambure iryo bohero, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Tugarukiye hano ubutaha tuzovugana kuri ndi bohero y'ivyiyumviro, ibohero ryo mu mutwe. Iyi bohero rirakomeye cyane, tuzorivugana ko ubutaha. Imana ikumere umugisha. Mbega ijambo mvuze haco ryo bari gufashije, mbega ijambo mvuze haco ryo bari guhinduyeko, mbega ariyo anu wumvise ariyo Imana yariko iravuga. Cuca bugufi usenge, wongere wegere abakozi b'Imana. Ushobora kuturondera kuri no nimero 69 ubusa 93 urashobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira cyangwa ukashika ku rushengero. Dukora muri Repentance hano ku Musaga haruguru ya zone, ugeze neza na neza haruguru ku kabazero ka mbere duga njya pave kujya 4 cukata mu kazero ka mbere ugashika aho dukorera. Mbino tukwakire tutwe turakira abantu ku munsi wa kabiri imisi yose kuva saa 2 kugeza isaha 12 cyangwa saa 1. Kaze tushobora kugufasha. Imana iguhezagire, ugirirwe neza, Imana kubohore ibyakuboshe ibyakwiziritseko. Imana ndasengeye uyu muntu yumvise ubutumwa akabwemera akayumva ko agiye guhinduka.